Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'umushiranganji w'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi, Domine Banyanga. Imbona amakuru adushikira aremeza ko yoba yamaze guhunga igihugu. Turabiguruka ko mu idonido ry'amakuru tubabwire n'icyatumye ahunga ndetse n'amakuru menshi mutigeze mumenya yagiye aravugwa kuri Domine Banyanga. Imbona benshi bemeza ko ataco amaze ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko igisata c'ubutungane cyapfuye ku rugero rutarigera rubaho. Murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ibintu bihambaye cane kandi biteye ubwoba biriko birabera mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho umwanya uwari wose bashobora kumutera kudeta, ariko nanone Ndayishimiye akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo azibire abo bose bashaka kumutera kudeta. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone aka ni kakaryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ikigwanisho rutura ca Perezida Evariste Ndayishimiye akiza ku butegetsi muri 2020, abo bahoranye ku rugamba bose baramukengera, bamwita umuntu avuga menshi ataco amaze, bamwita umunyabwoba ku rugamba. Hari n'abashimika ingene akunda akayoga. Ibihangange byose byafata ko Perezida Ndayishimiye ari umuntu bazokoresha ibyo bashaka, hanyuma aho bashakiye bakaca bamukura. Ni bake mu bo bahoranye mu ishamba bari bibaza ko azorenza imyaka 3 ku butegetsi. Uyu munsi baratangara ingene yamaze kubinjizamwo ubwoba. Ibyo kumwemera byo n'ubu ntabyo bafise, ariko yarabashize ku rugero atawucizera uwundi. Abasendedefdede basigaye babayeho ho binubana bimwe bidasanzwe kubera batamenya uwurega uwundi. Ikigwanisho Perezida Ndayishimiye yakoresheje kugira ashikire iyo ntambwe cirwa WhatsApp. Akarero gatoya, umukozi w'iperereza Jovi Butoyi yazize inkuru yateye bagenzi biwe. Hirya y'ejo twarababwiye umukozi w'iperereza amaze igihe apfungiwe mu iperereza. Jovi Butoyi asanzwe yararongoye iperereza mu ntara zitandukanye z'igihugu: Cibitoki, Rutana, Rumonge, Ngozi, Kirundo, Bururi. Nk'uko twabihawe ejo haheze na rimwe mu masoko yacu mu iperereza, Jovi Butoyi yoba yazize amajambo yabwiye abagenzi aho yoba yarinamuye ati: muri kino gihugu harabuze uwokora kudeta. Iri ni ijambo risigaye rivugwa kenshi mu Burundi ku buryo upfunga abantu bose barivuga byohava binagorana kuronka iyo bakwiga. Ni benshi baraba akajagari kari mu gihugu bakavuga ko hakenewe ababogora igihugu. Abanywanyi ba CNDD-FDD bari mu mbere bavuga bene ibyo bintu iyo bibaza ko baganirira n'uwo bizigiye. Jovi Butoyi byoba nawe ari byo byamushikiye. Ubwo nyine amajambo yari ashikiye Perezida Ndayishimiye. Naho yoba yarateye iyo nkuru bikinumira boba barahashwe gufatwa bose. Nabo yateye iyo nkuru bakinumira bose bahaswe gufatwa. Abategetsi binubana kandi bacunganye cyane.
ibyashikiye Jovi Butoyi ni akarorero gatoya k'ingene ubutegetsi bwifashe uno munsi. Abategetsi harimwo n'abajejwe iperereza ntibabona kumwe kazoza ku Burundi. Mu butegetsi harimwo abansi bakomeye ba Perezida Ndayishimiye, ariko bose baracunganye ku buryo bukomeye cane. Ku rwenge rw'iperereza muri kino gihe ruvugwamwo imirwi ibiri mikuru. Hariho bake bitwa abo kwa Evariste Ndayishimiye. Ku isonga ryabo havugwa General de Brigade Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'iperereza. Uyu bavuga ko anakorera cane Angeline Ndayishimiye kurusha nuko akorera umukuru w'igihugu. Uwo murongo ni wo urimwo intakorwako idasanzwe muri iyi minsi. Eliphas Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ku rundi ruhande havugwa cane abo kwa Reveriyano Ndikuriyo barongowe na Colonel Domitien Niyonkuru asanzwe ava ku gatumba kamwe na Ndikuriyo muri komine Kayogoro. Uwo murwi uvugwa ko urimwo abakozi benshi b'iperereza bari bakomeye ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Ni benshi bahoze bakora amarorerwa, ubu bagumijwe mu kazi ariko ata kinini bagikora. Mu nzego zo hejuru zirongoye igihugu naho nyine havugwa byinshi. Haravugwa abategetsi barabana y'ingwe ariko bagashima kubyorosha ntibiyerekane. Abarwanya Perezida Ndayishimiye kuri urwo rwego bahisemwo guca bugufi muri kino gihe. Bamwe basa nuko wamengo nta n'ijambo bakivuga. Umuntu aranabibagira ko ariho bari. Perezida Ndayishimiye baramurekeye urubuga, yirirwa aravuga wenyine, bo bakaraba ingene ibyo avuga byakirwa mu gihugu. Baramutse bamukura boca bazana ibintu byinshi bitangaje yagiye aravuga. Ariko abo bategetsi bose barazi ko nabo bacunzwe n'abo batazi. Iperereza rihambaye rya Ndayishimiye riri muri WhatsApp. Hari abahava batahura nabi bibaza ko Ndayishimiye yoba asigaye afise ubuhinga bwo kumviriza WhatsApp z'abategetsi bose canke z'aba CNDD FDD bose. Sibyo na gatoyi. Iperereza nyamukuru ryiwe ni rya nimero yatanze umuntu wese ashobora kumuronderako. Evariste Ndayishimiye yaratahuye ikintu gikomeye kiranga abarundi: kwitonesha ku mukuru no kuregana. Amaze gutanga inomero yiwe ku buryo umunyagihugu wese ashobora kumwandikira, yari ahejeje gukuraho abategetsi b'ibihangange byose, kandi yari ahejeje gukora ikintu gikomeye cane naho abakomeye batahise babimenya. Ubu uraba umushiranganje ugasanga ucunzwe n'umushoferi wawe canke umukozi wo mu nzu iwawe, mu gihe umushiranganje ari we yahaye raporo umukuru w'igihugu. Yisanga ibyo aza kuvuga byose sekreteri n'umuparanto bamaze kubiha umukuru w'igihugu, umushiranganje atabizi. Umushiranganje wa mbere naho yoba igihangange gute, yisanga asigaye asumbwa na kaporare amucengera kubera ari we aha raporo umukuru w'igihugu. Umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ni generali, ariko kaporari aramucunga neza cane agatanga raporo kwa perezida. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ntamenya uwumujejwe uwo ari we. Ibi biri mu bintu bya mbere byakwegeye generali Arengiyome Bunyoni. Jewe natanguye kuronka amakuru avuga ko mu nzu kwa Bunyoni hariyo umupolisi muto cane atanga amakuru yose ya Bunyoni ku mukuru w'igihugu muri 2021, kandi uwo muntu yatangaye umuntu yizewe cane na Bunyoni. Yari umuntu wizewe cane na Bunyoni. Mu nyuma ibyo Bunyoni yagiye aragerageza byose, yarandikira abo yita abizigirwa, bagaca bakora transfer message kwa Ndayishimiye. Kubera ubukene buri mu gihugu, abasendefede benshi bahiganirwa kurondera inkuru batanga kwa Kizigenza. Uwo ubwiye ibanga ngo ni umugenzi aba aguye ku mari, acandikira umukuru w'igihugu ngo abonwe neza. Abikora yizeye guhembwa amahera canke igiti. Ubu rero uruhigi nurwo
kudandazanya nirwo rusigaye muri CNDD-FDD ndetse no mu Barundi bose. Niho harya wumva Perezida Ndayishimiye avuga ko Imana iza iramubwira ibinyegejwe kandi ko inzego z'iperereza atari zo zibimuha. Ndayishimiye yisanga ari we asigaye aha amakuru iperereza kurusha nayo rimuha. Bigeze naho n'abakenyezi bashobora kurega abagabo babo, bamwe bakabikora mu bugugu ngo bariko barasabira imbabazi ababo. Umwana arashobora gutanga amakuru y'ibyo yumva muhira. Aha niho mushobora kumva urugero rw'ubukozi bwa kino kigwanisho ca Ndayishimiye. Perezida aroroherwa iyo abo munsi yiwe bacunganye. Iyi ni impanuro ikomeye cyane y'umuhinga wa kera Nicolas Machiavelli. Niwe ahanura uwoba atwara igihugu gukora ku buryo abo munsi yiwe badahuza, ahubwo akaba ari we ahinduka umuhuza wa bose. Mu gihe abasefede bageze ku rugero rwo kwinubana bose, Perezida Ndayishimiye aca akomera. Abari bitwa ibihangange akiza ubu yaramaze guhongora amajigo y'abatari bakeya, n'abasigaye nta mwanya munini bafise. Inyuma y'amatora ya 2027 ni benshi mu bitwa ko bakomeye uyu munsi bazokurwa ku rubuga. Kuba yabashizemwo ubwoba bwo kwinubana bituma umwe wese agerageza gutekereza ngo ntaboneke nabi, canke nawe nyine akaraba urwo arega canke abeshera. Ntibazi ko ibyo nyine bizofasha kubikurako bose kamwe kamwe bitamugoye. Kubera ubwo bwoba butekeye abategetsi bose, umuntu wenyine asigaye ashobora kuvuguruza Perezida Ndayishimiye ni Angeline Ndayishimiye. Hano haravugwa nk'ingene Perezida Ndayishimiye yaronse ubutumwa bwinshi cyane burega Colonel Alfred Innocent Museremu ku biturire yariye, n'ingene yafungishije abantu benshi ku karenganyo akiri umukuru w'iperereza. Dosiye yose Ndayishimiye yumvisemwo izina rya Museremu aramererwa nabi cyane. Amarwi adusumira Museremu yari mu nzira yo gufatwa agapfungwa. Umukingiye ni Angeline Ndayishimiye, umufasoni w'umukuru w'igihugu, nawe afise abantu biwe b'intakorwako, kandi avuze Perezida Ndayishimiye ntarengako. Ese kino kigwanisho rutura cyokoreshwa mu nzira yo kurenganura abarundi bose bafungiwe ubusa no kumviriza ibyiyumviro by'abatabona kumwe n'ubutegetsi kurusha kuba ikigwanisho cyo kwikura ko abakeba? Ese catumarira iki nk'abarundi? Biraboneka neza ko ari ibintu bigoye cyane kandi ko ari ibintu bitoroshe na gatoya, ariko amakuru ahari ni uko Ndayishimiye ibyo akora byose nawe ibihangange bimucunze kugira ngo bimutembagaze ku butegetsi. Domine Banyankimbona ari hehe? Mu gihe ibibazo byerekeye ubushiranganje bw'ubutungane ari byinshi, haraciye ukwezi atagakuru k'umushiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona. Ku rubuga rwa Twitter canke X rw'ubushiranganje arongoye, Domine Banyankimbona aheruka kuboneka igenekerezo rya 10 ukwezi kwa karindwi 2024 mu nama shiranganje. Haraciye igihe ataboneka. Bamwe bariko barakwiza ibihuha ko uwo mushiranganje yahunze igihugu. Nta soko ryo kwizera ryemeza iyo nkuru, gusa abari kubivuga nabone ko abarenza amaso. Amasoko yacu mu Burusiya yo avuga ko Domine Banyankimbona ari kwivuza muri ico gihugu. Ico yaba agwaye nticashizwe ahabona. Tubibutse ko haciye amezi abiri umukuru w'inama nshingamateka Gerasi Daniel Ndabirabe nawe nyine yari kwivuza mu Burusiya, nawe yari yagiye atabimenyesheje abo bakorana, kugeza aho bibyura amajambo atoroshe mu nama nshingamateka. Bamwe mu begereye umushiranganje Domine Banyankimbona twavuganye baremeza ko ari hanze y'igihugu. Batubwiye ko azagaruka mu ntango z'ukwezi kw'icenda, ariko ntibavuga ibyo yoba arimwo. Ariko hakaba n'abavugaga ko yahunze igihugu. Mu butungane hari ibibazo bitariko biratora umuti. Mu mpera y'indwi iheze byari byitezwe ko Perezida Ndayishimiye ari gutanguza igikorwa cyo kurekura bamwe mu banyororo, ariko byahagaze ku munota wa nyuma. Ibirori byari bikubera mu ibohero rikuru rya Muramvya. Nta nsiguro n'imwe yatanzwe ku cyabihagaritse.
ntituzi ko byoba bifatanye n'uko kubura k'umushikiranganji w'ubutungane. Amwe mu masoko y'ibanga yaraduhaye insiguro itangaje. Mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye baba bari bakeneye kuraba ukungene amakungu yakira irekurwa ry'umumenyeshamakuru Floriano Irangabiye imbere y'uko barekura abandi banyororo. Ikibazo c'amafaranga mvamakungu kirahanze leta ya Ndayishimiye ku buryo yoba ikeneye kwerekana urwigoro rwinshi mu mwanya itandukanye kugira irabe ko yohindura ishusho ryayo mu makungu. Aho ni mu gihe kandi muri Nyakanga iza i Geneve hateganijwe inama ihambaye y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu, aho ikibazo c'u Burundi kizogaruka na cane cane ku bijanye no kongereza ikiringo c'umuhinga wa ONU aje gukurikirana agateka kazina muntu mu Burundi. Ico bikoze Domine Banyankimbona n'umushikiranganji yerekanye rwose ko ibibazo by'agateka kazina muntu atacu bimubwiye. Tumaze igihe tumwereka impahazwa zahejeje umunyoro canke zejejwe ariko ntaco akora ngo zirekurwe. Ifungwa ry'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza ku karenganyo ni ikindi kimenyetso kitabesha ko Domine Banyankimbona atanezwe agateka kazina muntu. Aho ntituvuze indiri z'abarundi baguma banyuruzwa n'iperereza ariko ababikora ntibegere bakurikiranwa. Ikindi kibazo cari gikenewe ko Domine Banyankimbona agira ico akoze ni izura inzara mu mabohero y'u Burundi. Kugeza ubu nta mutegetsi aboneka ariko ariga umuti w'ico kibazo. Kuba no kutabaho mu Burundi kuri Domine Banyankimbona birasa. N'umushikiranganji ataco amaze ku bijanye no kurenganura abarundi. Igikorwa ciwe ntaco gifasha mu bijanye no guha ishusho nziza ubutegetsi akorera. Birababaje kandi birateye